mwaramutse Revera Patricio Lala mu by'ukuri no mugisha gushobora kubona kino gikorwa ciza muriko murakora hamwe nawe no mugwi wa bene data muriko murajana bino bikoresho byose by'inyigisho mubishira bene data hariya muri Puno Peru. Bariko barambwira ngaho ko ubu hagiye umugwi wa kabiri wa bene data, kandi bariko barambwira yuko yoba nk'amatome amajana indwi y'inyigisho. Mbega umunezero, mbega akamwemwe ko bariko barakora kino gikorwa, arico tuzi neza yuko harimwo imigisha myinshi hamwe no guhishuruka kudasanzwe muri ibyo byose intumwa yadusigiye, ari igice cya nyuma cy'igikorwa c'Imana yari yaranyegeje, ico yari yarabitse kugira ngo umwasi w'Imana ntiyigane ngo yonone umugambi uwo yari kubirikira akorera mu ishengero ryayo kugira ngo ijane umugeni mu kunyakugwa. Ni ukuvuga yuko yanyegeje iryo banga mu buryo bukomeye kandi bukomeye cyane kino gihe ca nyuma, kugeza ubwo yaba na Yohana ntiyabwiwe ko yovyandika, yabwiwe ngo ntuvyandike, ibyo batsitaza bireke, nzobihishura ku munsi ubwo bazoba bakeneye kubimenya. Kandi uwo munsi n'uyu turiko turabako, ico gituma batojwe n'Imana umugeni bariko barabibona, kandi ntabwo ari impamvu yo gutsitara kuri twebwe mu kubona ino ntambuko ikino gikorwa cose, kuko ni igihe ico dukeneye ivyo. Iyo tuza kuba twari birose ubwa mbere, mu by'ukuri twari gutsitara nk'uko Bwaranamu yavuze, ariko ubu umugeni abatoranijwe baravyakira n'umunezero n'akamwemwe, kuko barazi yuko ivyo ari byo dusigaje kugira ngo turonke dushike muri iki gihagararo c'umuntu atunganye, muri no ntambuko ya nyuma, ariyo ntambuko aho umubiri w'ibanga w'abizera muri iki gihe ca nyuma, muri uno musozo w'igikorwa c'Imana, abatoranijwe mu gihe c'ibiroko z'ufuruka baheraha cane bazoronka ku kwizera ko kunyakugwa. Ubu rero hariho bamwe batsitara, nibyo, kuko hariho imigwi itatu mu bihe byose, kandi ibyo ntibikwiye kudutangaza. Dutegerezwa kuzirikana ibyo bintu, ahubwo tukabafata mu bugwaneza n'urukundo, tugatahura yuko ari abantu batarabo mu mugeni, nubwo baba abantu tuzi, ariko ibyo ntibiduha uburenganzira bwo kubatunga urutoke no kubacira urubanza, ahubwo no kubafatana urukundo, nta no kubabwira ngo uri nk'imikijuju, uri watoranije canke uri wo mu batizera, oya, ahubwo iryo jambo nyene niryo ritandukanye. Umwe wese muri twebwe tugomba kwitegura, umwe wese ku giti ciwe. Imana irakora kandi izokora biciye muri umwe wese, mu bari mu mugeni ndetse no mu bari mu nkumi z'ibijuju ndetse no mu bari mu batizera. No kuvuga ngo ibyo byose ni jambo niryo rizokora rikore muri umwe wese muri iyo migwi, kandi cyane cyane umuntu wese ku giti ciwe, kuko Imana hagati mu ishengero yo igakorana n'umuntu ku giti ciwe. Isirayeli ikorana nayo nk'igihugu. Ico gituma tureza kuzirikana ibi bintu, kandi ntituje mu byo guharira ngo tuje mu ishari ngo umuntu yankane n'uwundi, ahubwo tukaba mu rukundo rw'Imana. Ariko iki gihe cyacu kizoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Ntiyavuze ngo intsinzi ikomeye mu guharira, ahubwo ni intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Nuko rero mubandanye muri iki gikorwa ciza muriko murakora, ari naco twese umwe wese mu bana b'Imana umugeni, inkumi z'ubwenge aribo bariko bari muri iki gihe bariko bitegurira ukunyakugwa, bitegurira ukwizera ko kunyakugwa. Mubandanye mukora muri iki gikorwa gikomeye cyane, kandi si Imana yobandanya kubungura ubwenge ikabishurira ibyanditswe, kandi ibagerere ku bw'igikorwa ca nyuma muriko murakora muri no mibiri yo ngaha ku isi. Hanyuma mu mubiri musha ibintu bizoba byoroshe, kandi tuzoba twinjiye mu ntambuko iyo hatazoba hari inzitizi
nk'izi zihari uyu munsi, ariko turakoresha neza kano gahe dusigaje tugakora muri ino ntambuko ya nyuma, ndetse tukanabwira Imana n'umutima wose ati muri iyo ntambuko ya nyuma nunze ubumwe n'umugambi w'Imana, umugambi uri kurakugwa muri iki gihe, haba ku bw'ineza yanje ku giti canje ndetse no ku bandi, kuko ndi igikoresho cawe Mwami, kugira ngo unkoreshe, kugira ngo ino ntambuko ya nyuma yose ishike kugeza ku watoreje wa nyuma. Ni ukuvuga iki cyose ni igikorwa cisubiramwo muri kino gihe, ariko mu muvuduko udasanzwe, mu gikorwa cihuta, ni igikorwa cihota muri rino kanguro rya nyuma Imana yemeye yuko rinyegezwa, ariko ubu rikaba ririko rirahishurwa, kandi rikaba ririko riraba inkuru. Ino ntambuko ya nyuma y'ikimatanije c'indwi riko irahishurwa, ihishurirwa ishengero umugeni mw'ihema rinini katedrale. Byose Imana iriko irabishitsa nk'uko yabisezeranye. Nukore mubandanye bene data, si hariya gusa muri Shiri, ariko no mu bihugu byose aho bariko barakora kino gikorwa ciza, ndetse n'abariko barakoranira hamwe mu bicungano bitandukanye kugira ngo bige, bakora amakesha n'ivyo bindi byose, mubandanye mwitegura kubw'ikintu gikomeye cyane c'umuzuko hamwe no guhindurwa kw'imibiri yacu. Meta yarazigamwe, turazi yuko hazoba intsinzi ikomeye. Nuko rero mubandanye n'ishaka hamwe n'ishaka n'umunezero mu mutima, tuzi yuko vuba cyane tuzoba turi mu mazimano y'ubukwe bw'umugazo w'intama. Imana iguhezagire, Imana ikurinde cyane, na bene data bose bahariya ndetse no mu micungararo yose aho bariko barakora kino gikorwa ciza.